Musenyeri Yohakimu Ntahondereye kw'izina rya Ekleziya Katorika ati: turi mu gihugu gifise abarongozi kandi dutegerezwa kuyoboka. Hamwe twokwifata ukundi, uwa mbere yodukubita akanywafu ni Papa Leo wa 14. Mu gihe umukuru w'igihugu aheruka kunegura inyifato ya Ekleziya Katorika, aho yavuze ko bamwe mu bamenyeshamana bayo bigenza nk'inderetsi z'abakoroni, Musenyeri Yohakimu Ntahondereye yagize ico abivuga ko ati: Turabayoboka kuko muri abatware bacu, ni mudukarire ariko natwe muduhe ijambo. Ayo namwe mu majambo ari mu butumwa Musenyeri Yohakimu Ntahondereye arongoye inama y'abepiskopi Katorika mu Burundi yashikirije Prosper Bazombanza, intumwa ya leta y'u Burundi mu birori vyo kwatira abasaseredoti vyabereye Mwakiro muri diocese Katorika ya Muyinga kuwa 11 mu Kakaro 2026. Ntahondereye yashimitse ko Ekleziya hari ivyo itokwihanganira kunuma kandi ibona. Asaba ko umukuru w'igihugu yotahura ko ivyo bavuga atari uguha impigi abansi b'igihugu. Yagize ati: turasavye ko nyene cubahiro kizima uwo mutubwirira yuko nk'umuryango wa Ekleziya aho tugeza wariyemeje kandi n'ubu tuguma twiyemeza ko tutazigera twifata nk'akadumbi ko bakikuye mu gihugu. Musenyeri Ntahondereye yavuze ko Ekleziya idakwiye kuyerekana nk'itagira amakosa kuko Ekleziya ari nyeranda ariko abayigize ntabwo ari abayiranda. Yongeye akavuga ko abayigize bagira utunenga ariko bakagira n'ubushobozi bwo kwisubirako. Ati no muri bajya babakomera amashi harimwe abaza bakatubwira bati hari ivyo tutokubahuka kuvuga none kumenga namwe mwaranumye. Ivyo rero ntibazigira babibabwira mwebwe abategetsi. Kubijanye n'amajambo y'umukuru w'igihugu avuga ko Ekleziya Katorika yoba yarigeze kugiranira imigenderanire n'abakoroni ndetse ntishigikire kwikukira kwihuse ku Burundi. Musenyeri Ntahondereye yavuze ko naho hoba harabayemwo bamwe bacuditse n'abakoroni, benshi mu banyamuryango ba Ekleziya bagize uruhara mu kurondera kwikukira kw'igihugu. Yibukije kandi ko mu bagize inama nkuru y'igihugu yanditse amajambo y'ururirimbo rw'igihugu c'u Burundi harimwo abasaserodoti b'abarundi. Ati mbere na Musenyeri Antoine Gross yarashigikiye kwikukira. Ati benshi nuko kumbura ari bato hari ivyo batazi.